Mon fils. Ndanezerewe. Biragaragara ko warose umukobwa mukundana. Aho ugira kumuraba cy'umupropose. Kandi Maria Johindekere. Igice cy'ubutunzi bwanje bwose ndakibahereza kugira mukuru ubanza ntabaro nyarutse. Ndaryohewe. Merci maman. Nukuri. Umva. Uwo mukobwa uko bameze kose. Ahawe ikaze mu muryango wacu. Ndabikwemereye. Merci. Urubanza nzorubakorera. Kubera ndaryohewe cyane. Sinzi ko nanjye no gushimira. Merci beaucoup. Nyakuba. Twamaze gutunganya buri kimwe cyose. Karibu. Office. Chef fungo. Chama. Okay, fine. Number one. Amarira no mubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu mwijima simboniyo nca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ndi bikananira kubivamo. Mama. Wovuga ngo nzana umugore. Kuzana umugore bimaze iki mugihe utarara nko mu vyumva kumwe. Uwo mwubakana ni umurondera se wakurondera. Kandi kuronka uwo mwubakana bisaba ubwenge n'ubukerebutsi. Ndagutera inkuru. Nkiri inkumi. Twahuye na papa wawe ngiye kuvoma. Kandi muri uwo mwanya nyene yavuye hande heje. Ariko byari bigoye kwemera muri uwo mwanya. Ariko papa wawe yari afise urukundo ruteye ubwoba muri we. Ku buryo yaho 10:30 yabazi ko ngiye kuvoma. Nama ndamusanga handi nyene twahuriye ubwa mbere. Nshatse kukubwira ko kurondera uwo mwubakana bisaba ubwenge n'ubwitonzi n'ubukerebutsi. Mama, ibintu byose biva mu biganza vy'Imana. Reka tushire maboko yayo. Nimba Imana yarandemye ikanshiraho, yaremye n'urubavu rwanje. Umunsi namubonye uzobibona. buri gihe cyose ku mugoroba namaniruka nje hamwe natabarira ubuzima bwawe, nkakurindira nkakubura bukarinda bunyirirako. Icyizere cy'uko tuzongera tukabonana kiriko kimperamo, ariko iyo nibutse ko kiriya gihe natabaye ubuzima bwawe kikangarukamo
ikosa nakoze kiriya gihe no kutagusaba inimero yawe sinari kuburaho nca nkaguhamagara. Ndashaka kumenya ko kiriho canke utakiriho, menya aho uri ngo umerewe gute. Ibyo ndi kubona byose biri ko birakunyereka, wogira ngo isi yose ireke kunganirizaho. Angeli, umuhungu tugiye kuraba nyambara ujya nabonye ku ifoto haboneka nk'umwana w'umukire. ubona yo baruta keve wawe. Nuko umuntu atank'uwakunda niho ubundi ujya muhungu nawe naco yarabaye. Abakobwa dukunda gutandukanya. Uko ujya mu kuva umusombe ndamanigeze ndamwimvamo. Kuba utamwishimiye bisigura ibintu bibiri. Ushobora kuba ubona atari ku rwego rw'iwawe cyangwa umutima wawe utarabikwemerera. Nela, burya umuntu mudasanga irerekwa ry'ubuzima bwawe bwa kazoza umwiyumvamo mukibonana. Uzi ko umusombe ndamubona ujya muhungu ntigeze ndamubonamo inkingi y'ubuzima bwanje bwa kazoza. Ikindi naco Nela, amasaha agiye twushaka kugenda. Okay, tugende. Mugabo shefu nawe uvuga ngo uyu muvinyu urasosa ni ukuri buryo utakitondeye karakaze woboregwa karakaze arasosa nyine mugabo akanacho kugira nawe we nagomba ko gakaze naka weekend nyene nakaho kamwe uja ku kazi ni wocupa wocupanga amadose nabona bagutahira muhira oya karoroshe kabisa. Ariko shere turiganira burya shira ubuzima bw'iki gihe nubwo tuba twinywera kavinyu ngo si neza abandi ntiborohewe. Urazimvye amakuru mumva hanze abantu benshi baragowe kugwaruka rw'iki gihe kwibeshaho nticoroshe kuronka ubuzi nticoroshe sha ntibyoroshe ubuzima bwa hanze. Ubona gute? Erigashi riburya umutunzi n'umukene bose babayeho kubw'ubuntu bw'Imana gose kuko nahajya uryama ukavyuka si ukuvuga ngo nuko wariye neza ngo bawaryamye heza oya ahubwo n'ubuntu tuba twagiriwe n'Imana. Buriye rero umukire n'umukene bose cyo kimwe muri buno buzima uravye barasa none nk'ubucumbwira shuraba nk'abakire benshi tuzi abastari bakomeye abakire bubatse amazina barapfa kandi ugasanga abakene bamwe bantaho nikora nabo nyene benshi babayeho ukiyumbira ne kubera iki abakire bapfa n'abakene bagapfa ibintu by'isi birayobera. Rero nubwo uvuga uko abakire barapfa n'abakene bagapfa yego nibyo bose barapfa ariko uko biri kose upfa ariko barabaye umukire uramenya bibiri biruta kimwe. Ibaze rero ko n'ubundi uzopfa ibaze rero gucupfuke mba ko vuma warabayeho warari ushaka waratembera ushaka warari isi amenye nawe ugapfa ntaca ari kurumva ntibingana no gupfa utigeze yifutse burya gupfuke nyine nawe ngo upfuye kare yega n'ubundi usa nigutari bwapfa ari gumengo waza n'abapfuye. Urazi ukenye ukwipfuza ugira urazi shavugira uciye ku rupangu ubona ubuzungu ntiwabura akantu ugenda uvuze uye imodoka iguciye ngo guteye ibizi batari byo guteye gukina n'ibi jewe ntakubesha oya notunga nyene nanje nkazopfa mugabo upfuye tunze hari n'ivyo usigira umuryango n'umwana wawe azogumaje n'umwana wawe azogumaje wewe ko utanariho urumva ubwo ivyo bintu ntuba waragiye warapfuye ako n'umwana wawe wasize azogumariyo ajyama heza byose n'ubuntu bw'Imana gusa pe nyene nta kintu cyinshi
nta kintu kinini bivuga ko gusa ico nzi coco twese tubaye kubw'ubuntu bw'Imana. Sinari nzi ko nzotunga ariko icambere ndashima Imana kuba Imana yarampezagiye kuko nk'iyo nkaza kuba mfise udufaranga nta mugore mwiza nkawe nari kuronka. Ajirira ibintu buri kuravugana ngo biba bikenewe none sawa bo ubundi Imana niyo duhitiramo je natomboye nyene irakumitiramo ariko rero ntaho bihuriye n'imitungo kuko buriya n'igihe usanga ne kugukunda nta n'ikintu ufise kandi noneho ni handi bavuga ati nyine imbaraga z'urukundo jewe numvaga kukungene nagukunda niyo nza gusanga nta kintu ufise wongera ariko kwemera. Merci. neza Tumeze neza. Nene. Hari umuntu mbonye nka Kevin. Kevin hari hehe Paundo gatanya mimi na mmoja. okay nta kibazo Angeli biterere Nonyirekere. Waramebye. Kunyaka nimero kambwira ngo uraza kunifuna mbatse ukomeze. Nkarinda pere yawe nkayibura. amarira n'umubabaro bizoheza no kumvikana ndi mu mwijima simfaniya nca nibuka ca gihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Je dis amour c'est quoi? Urukundo ni